Amahoro cyane bakunda w'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya Imana yatugabiye wo kuvyukira imbere yayo buri gitondo. Imana yo mwijuru ntihabwa icubahiro. Amazina yanje ni Igiraneza Divine, nije mama muri kumwe. Imana yo mwijuru itugiriye neza, itwemereye kongera kubona uwundi munsi tugihumeka. Niyo mpamvu twafashe umwanzuro canke twafashe icemezo cyo kuza turavyukira imbere yayo tuyishimira ivyo imaze kudukorera biba bitandukanye, hanyuma tugaca tuyisenga tuyereka ivyifuzo biba bitandukanye tuba dufise. Hari ibibazo biba biri imbere yacu, hari n'ibindi tuyiragiza tuba tutazi, hanyuma Imana yo mwijuru ikatugirira neza. Yesu nashimwe cane. Hanyuma rero uyu munsi programme iraza guhinduka gatoya, kuko bishoboka kumbure ko hari umuntu ashobora kuba vyuka yumva yovyuka yiragiza Imana, ariko afise akanya gatoya bitewe na gahunda bafise uwo munsi, ariko bakavuga bati aka kanya gatoyi kumbure mbashoboye kuvyuka, reka niragiza Imana, reka nje imbere y'Imana. Rero ugasanga Imana yatanze amajambo atandukanye, ugasanga amaze umwanya munini kumbure kubera umwanya muto y'abafise ntashoboye kubana natwe kugira ngo yumvirize ico Imana itubwira biciye mu ijambo ryayo mu buryo burambuye. Ari naco gituma rero ata muntu numwe mba nipfuza ko yohomba kino gikorwa. Hari abantu benshi cagiye gifasha. Hari n'umuntu yamamagaye arambwira ati jewe saa 10 nashizemwo reveye mba mvyutse kugira ngo numvirize ico Imana yaduteganirije uwo munsi. Ukuvuga ngo Imana hari gikorwa iri kirakora biciye muri uko kuntu tuvyukira imbere yayo buri munsi. Nababwiye bene data, isengesho ni ikintu gikomeye cyane gose. Hanyuma rero abantu bumva twogumana tuganira ijambo ry'Imana, kumbure bashaka ko bafise umwanya canke usharonka umwanya au cours de la journée, hagati mu munsi nkunze kubona abantu bagenda babana natwe umunsi uko umunsi ugenda. Naco gituma rero linki y'ijambo ry'Imana nkeneye ko tuganira uyu munsi murayisanga muri description y'ino video. Hanyuma batazi description aho iherereye, urabona hano munsi ya video hari ahantu habanditse description, canke naho nyene ndashobora no kubishira muri commentaire munsi mukaza kusanga linki y'ijambo ry'Imana tuza kuganira uyu munsi. Hanyuma abanyurijemo gato, hari abantu bashaka kuba batabashije kuronka umwanya igicumweru gitambutse canke iyindwi iheze canke isomene iheze tutabashije kubana buri munsi. Ngiye kubacishirizamo gatoya ndababwire amateme twagiye tuganira ko abaza gushaka amalinki dufate. Ushobora kuba ari ubwa mbere ubanye natwe, ushaka kumviriza, ushaka kubana natwe muri izo nyigisho zitandukanye, amalinki y'izo nyigisho ngiye kuyashira munsi y'iyi video canke munsi muri commentaire, nshiraho n'umunsi na teme y'uwo munsi. Hanyuma iyo uza kumva ushaka kumviriza urakandaho canke urafyondaho, hanyuma ubane natwe. Yesu aguha umugisha cyane. Ku munsi wa mbere twarabiye hamwe ibimenyetso by'igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo. Tubona yuko igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo kigeze bene data. Tubona yuko ibimenyetso byose Yesu yavuze byageze, twebwe turi mu gihe ca nyuma kandi igihe caduheranye. Umuntu azi ubwenge yo kwitegura. Tubona yuko n'ikimenyetso ca nyuma Yesu yavuze ko kizogaragaza ko agira shike, umuhero w'isugira ushike camaze kubaho. No kuvuga ngo rero umuntu azi ubwenge akwiye kwicara yiteguye. Iyo nyigisho twayibonye ku munsi wa mbere, linki yayo muraza kwisanga hano munsi y'ino video. Hanyuma ku munsi wa kabiri twaboneye hamwe ububi bw'icaha. Yesu nashimwe. Twaboneye hamwe ubukana bw'icaha. Icaha rero twabonye ngo ntikikabe ku ngoma ngo mu mibiri yacu izopfa. Tubona ukuntu icaha ari kibi cyane mu buzima bw'umuntu. Linki y'iyo video nayo nyene muraza kwisanga hano munsi ya kino kiganiro. Ku munsi wa gatatu
twabonye inyigisho ijanye no kwitega agakiza kuhoraho umuntu atuje, adasahagurika, adahuzagurika, ataja hirya no hino. Tubona yuko iyo Imana yagenye kukubwira igufitiye message canke ifise ubutumwa ishaka kuguha, yo nyene ikwishakira ubutumwa nibibunyuza he, nibibucisha hehe, nimba ikoresha iki, Imana yo mwijuru imenya hicisha mpaka message yagenye kwikugeraho igushitseko. Nta mpamvu rero yo kwirukanga hirya no hino umuntu agenda n'ahantu haba hatizewe agiye gushaka makuru, kandi hari n'igihe ushobora gushaka makuru ugasanga wayobye, ugasanga ahubwo ayo makuru arakuyobeje, uhuye n'ibibazo bitandukanye watewe n'ayo makuru wewe nyene wagiye gushaka, ugasanga uri kurwana intambara zitari ngombwa ari we wazishiriye. Kandi Imana yo mwijuru iratuzi twese n'amazina yacu, buri wese ahari iramuzi. No kuvuga ngo rero hari ikintu yagenye kukubwira, nibuzi ikintu na kimwe yokoresha ngo itume mpaka message ikeneye kuguha ikugereho mwene data. Tuza usenga Imana, nimba hari ikintu ufise kikumereye nabi ugume wereka Imana, ubona ko ishobora kuba yatevye kugusubiza canke yatinze kugusubiza. Ijambo ry'Imana twabonye uwo munsi ryatubwiye kwitega gutabagwa n'Imana dutuje, kwitega agakiza kuhoraho dutekereje. Iyo nyigisho link yayo murayisanga hano munsi y'iyi video nayo nyene n'umunsi na teme. Hanyuma ku munsi wa kane twabonye ibigwanishwa by'umukristo. Twabonye ibigwanishwa byose umukristo ari mu rugendo ruja mwijuru ategerezwa kuba yambaye. Hanyuma tubona yuko habuzemwo na kimwe, hari ahantu hatambaye Satani ashobora kumurasa umwami akahagema. Tubona ingaruka zo kutambara ibigwanishwa byose, tubona n'ibindi bintu bitandukanye kubyerekeranye n'ibigwanishwa umukristo agomba kwambara kugira ngo ahagarara adatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi Satani. Iyo nyigisho twayibonye ku munsi wa kane, link yayo nayo murayibona hano munsi y'iyi video, iriho na teme. Ku munsi wa gatanu twabonye yuko hari abantu bahezagirwa n'uhoraho n'abantu bavumwa n'uhoraho. Yesu nadufashe cyane. Tubona abantu bahezagirwa n'uhoraho, ibyiza bibabako uko babaho muri iyi si, ivy'Imana ibagenera bitandukanye. Tubona abavumwa n'uhoraho abari bo nibibategereje. Tubona yuko intambuko z'umuntu iyo zishigikiwe n'Uwiteka canke iyo zishigikiwe n'uhoraho, ngo naho yotemba ngo ntazoshika hasi, ngo kuko uhoraho amuramira n'ukuboko kwiwe kw'iburyo. Iyo nyigisho nayo muraza kuyisanga link yayo hano munsi y'ino video, iriho n'umunsi na teme. Ku munsi wa gatandatu twarabiye hamwe ikintu kijanye no gukoresha amaboko yacu, tugashaka imibereho binyuze mu gukoresha amaboko yacu, tukagwanya ubunebwe, kuko Imana idashigikira abanebwe. Umuntu w'umunebwe ntaragakizwa. Umuntu ni ugukoresha amaboko yawe ugakora imirimo y'amaboko muri iyi si. Imana yo mwijuru ntishigikira abanebwe, Imana yo mwijuru ntishigikira abantu bamikara bakarambye bakarindira ko ibintu biza bibasanga aho bicaye. No kuvuga ngo Imana yo mwijuru ishishikariza umuntu guhaguruka agakora, hanyuma igashigikira ibikorwa by'amaboko yiwe, ikamushigikira mu gihe aba yahagurutse akagira effort, agakomeza naho byo kwanka akazaragerageza ntacike intege. Imana yo mwijuru ikabona kumufata amaboko, ariko ibona ko uwo muntu ari karagerageza. No kuvuga ngo Imana yo mwijuru ntishigikira umuntu bita umuntu Bibiliya yise umunebwe. Yesu nadufashe cyane. Hanyuma rero inyigisho y'uyu munsi rero nayo nyene link yayo murayisanga hano munsi y'iyi video. Zose ndagerageza uburyo ziza kugaragara neza. Umuntu aza gushaka teme y'uyu munsi nayo nyene arayisanga munsi y'isengesho. Teme y'uyu munsi iravuga ibanga rikomeye cyane rizogufasha kubaho muri iyi si ufise ubuzima bwuzuye amahoro n'umutekano, canka ukaba mu buzima bwuje amahoro n'umutuzo, ubuzima bwawe bwose bukagenda neza. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero tugiye gusenga Imana. Bantu rero baba badafise umwanya uhagije, Yesu abaho umugisha cyane, yirigwane namwe, abagirire neza. Ndabifurije umugisha w'Imana uva mu ijuru. Yesu nashimwe. Hanyuma aho muza kubonera akanya mushaka kuza kubana natwe mu tuganira ijambo ry'Imana. Rero dusenga Imana tuyishimire, hanyuma tuyiragize.
mwami Imana data wa twese uri mu ijuru, mu izina ry'umwana wawe Yesu Kristo turaje imbere yawe Mana. Turi ba bantu Mana ataco dushoboye, ariko Yesu twagiye tubona tuvyuka, nuhabwe icubahiro. Wagize neza Mana, erega Yesu si bisanzwe, twavyutse turapfungura amaso tubona turacari bazima. Tubona ari igitangaza gikomeye watugiriye, kuko hari abandi Imana batabashije kuvyemererwa kandi bavyifuza. Data nuhabwe icubahiro. None Yesu turadugije ishimwe, turagushimiye cane ibikorwa bikomeye maze kudukorera bitandukanye mu buzima bwacu. Iyo tugeze hano Mana twibuka vyinshi tutoshobora kurondora. Yesu byose tubikoranirije hamwe, turavuze ngo nuhabwe icubahiro, turavuze ngo ishimwe n'icubahiro n'igitinyiro ngo bibi vyawe ibihe vyose. Hanyuma Mana, hamwe n'ivyo rero urabizi ko tutigera twibagira abantu bafise ibibazo bitandukanye. Erega Mana turagushimira ko tuguwe neza, tukagushimira ko watugiriye umuntu tukabona tuvyuka duhumeka umwuka w'abakiriho. Hari abandi Mana baba bavyutse bamerewe nabi cane, hari abandi baba baraye bahagaze batabashije gusinzira, hari ababuze ivyo bitotsi canke babuze iryo tiro kubera impamvu zitandukanye. Hari n'abari bafise itiro ryinshi ariko babura uko barisinzira. Mana yo mwijuru abo bantu ndabakweretse, ndabateruye Mana yo mwijuru, ndabashize mu biganza vyawe Yesu Kristo. Ndakwinginze ngo bagirire neza Mana. Urabe Yesu Kristo, umuntu wese yarayahagaze kubera impamvu zitandukanye. Urabe Yesu Kristo, umuntu yarayararira kubera agahinda k'ibintu bitandukanye biri mu buzima bwiwe. Urabe Yesu Kristo, umuntu yarafise itiro n'ubugenda kumwica ariko Mana yabuze haryama. Yesu abo bantu ndabateruye mu biganza vyawe. Urabe Yesu imfuvyi n'abapfakazi. Erega Yesu kubura abavyeyi ni kibazo gikomeye. Iyo umwana wuze umuvyeyi wawe ahuye n'ingorane zikomeye muri iyi si, uhoraho Mana data wa twese uri mu ijuru, ngo kandi imfuvyi ngo yigutakiye ngo yumva cane, ngo iyo umuntu ababaje imfuvyi ngo ikagutakira, ngo umuntu abahuye n'ikibazo gikomeye. Uhoraho Mana data wa twese uri mu ijuru, nanje fashe izo mfuvyi rero, fashe nabo bapfakazi Imana, ngo barabe ijisho ry'imbabazi. Ndabateruye mu biganza vyawe. Umuntu wese yarasenga Mana agusaba ico kugaburira abana, uyu munsi ndakwinginze ugira ikigongwe Mana yo mwijuru. Kumbure ntiyaronse uko abana natwe muri ino sengesho, ariko Mana ndakwinginze raba neza abantu turi kumwe muri rino sengesho, bariko baramfasha Mana kuzamura, bariko baramfasha gusengera bano bantu. Yesu Kristo utwumve Mana yo mwijuru, ndakwinginze aba bantu Mana bagukeneye mu buryo bwo kubona imibereho, ubagenderere Mana. Uyu munsi ubu munsi mwiza wo kwibukwa nawe, uyu munsi ubu munsi mwiza wo kurema amashimwe mu buzima bwabo, uzobukoze Mana yacu. None Yesu Kristo, natwe rero tuje imbere yawe. Ega Mana yo mwijuru, hari ibintu byinshi bitugoye mu buzima bwacu. Erega Mana yo mwijuru, urabibona hariho abantu bariko barakubwira ibintu biriya bibagoye. Yesu Kristo ngwinore mu buzima bwacu, ibisozi tufise imbere yacu bihindura amataba, usenyagure Mwami Yesu Kristo imisozi iri imbere yacu. Turakwinginze Mana, ibibazo ibintu biriya bitandukanye biri mu buzima bw'umuntu ariko aranyumviriza, ubikureho Mana yo mwijuru, utanga ibisubizo Yesu. Ndakwinginze Mana yo mwijuru, uyu munsi ubu munsi wo kwishurirwamwo nawe, utugirire neza Mana, natwe tuzogushimira. Turabizi ko amashimwe yakunda, rero ndakwinginze urema amashimwe mu buzima bwacu, natwe tuzogushimira imbere y'abantu mu izina rya Yesu. Nzobukoze Mana yo mwijuru. Hanyuma Yesu, urabizi kiba catuzanye kino gitondo hano hantu, nuko gusaba Mana ngo dutabare. Erega Yesu Kristo turi muri iyi si kandi Satani arimwo. Satani aratumereye nabi, Satani aratugora, Satani aratuvuruga, akaza mu bintu vyacu akavyonona, akumva ashaka kutubuza amahoro mu buryo butandukanye, ari kuduteza ibibazo bitandukanye, ari kuduteza ingwara, ari kuduteza impanuka, agashaka kutwica, agashaka kwica ubugingo bwacu, agashaka kwica n'imibiri. Mana yo mwijuru, ariko Yesu tuzi ko wamunesheje. Mu izina rya Yesu Kristo turamufatishije miri. Mana ibiba biri imbere yacu nitubizi, waraduhishije Mana yo mwijuru ibiba imbere yacu, ariko wowe byose ububizi. Mana w'umuntu umwe wese, niyo mpamvu tuguhamagaye Mana, kugira ngo Mwami Yesu Kristo umuntu wese ariko aranyumviriza, umuntu wese Mwami turi kumwe kino gitondo, umwitangira imbere Mana. Uyu munsi wose ugendane nawe Mana, umwitangira imbere, umufata ukuboko. Programe zose Mana yo mwijuru
ibintu byose tuba twapanze Yesu utarimo nta na kimwe gishoboka, utabishatse nta kintu kimwe gishoboka. Nico gituma tugusaba Mana kugira ngo twitangire imbere ibintu byose tuba twapanze gukora, wowe nyene ubijemwo. Programme zose ziwe nuko ushaka nuko ugomba zirashobora gukoreka, kandi ukaduha umugisha Mana. Wavuze ngo utanga imigisha ngo ukayihinga ngo gushingiye ngo kubikorwa by'amaboko yacu, mugisha umuntu ngo ufatiye kubikorwa by'amaboko yiwe. Rero Yesu Kristo ica amaboko yacu aja kwerekeza gukora uno munsi Mana, ugihe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Haba itandukano ryagati y'abaguhamagara n'abatagusenga. Erega Mana yo mwijuru uri kumwe natwe turabizi. Rero Mana wigaragaze nk'Imana mu buzima bwacu, uzoba ukoze cyane. Rero Yesu Kristo umuntu wese ariko aranyumviriza ahagiye kugenda hose ujane nawe, utugirire neza, ushishikare ubana natwe. Mwemu yaramufasha abizera, ukomeze ubana natwe Mana, ndakwinginze mwemu utwigisha ibyo kwirinda icaha, ukomeze utwibira amabanga, ukomeze uducurira amajambo y'ubugingo, hanyuma wirikwane natwe utuyobora uyu munsi wose. Hanyuma ejo mu gitondo Mwami tuzogaruka imbere yawe tugushimira. Uzoba ukoze Mwami Mana Data twese uri mwijuru, byose biraba rero uko ushaka. Ni mu izina ryawe gera Yesu Kristo umwami wacu ndabisavyemwo, amena. Yesu abane namwe. Hanyuma abaza kuronka kanya ntimwibagire kuza gukurikirana ijambo ry'Imana tuza kuganira ry'uyu munsi, kuko buri munsi Imana yatugabiye umunsi, Imana yatugabiye umwanya mutoyi wo kuza turaganira ijambo ryayo. Yesu nabagirire neza.